yashuti birinjiye ijya shuti mu rujya mwanya Gafyisi yarameze gute uragora mu mutwe mugabo nta kundi kore nta mwanya wundi use kwiyumvira ibyo biba biheze deja dans biheze uze idefira gutyo mugabo yamacenze ubona titre yagiye urakoma induru ko ari imbere yiwanje mugabo nta kundi bitega ubukwe bwa Gafyisi ryari ivyo muzobimenyesha muzotumirwa kwanza washaka muzonatumigwa ndashima. Hello bakunzi b'Agaciro TV, turabaramukije, turabahaye mwiriwe aho muherereye cyangwa mwaramutse. Ikiganiro ni Basket Zone, tugiye guhora tuganira kuri basket ya hano iwacu no mu karere cyangwa no kure aho basket dushobora gushika iri. Uyu munsi twagiriwe ubuntu bwo gutumira umutumire adasanzwe, coach tumusabe imbere yuko dutangura ikiganiro cacu. Kiri mu bice bitatu, hariho kumenya parcours y'umuntu, hariho kumenya ivyo tugezemwo, hariho no kumenya imigambi yejo haza yiwe canke y'ivyo arimo. Rero reka tumwakire ubwa mbere. Jewe ndamuzi ariko akeneye kwibwira bariko baramukurikirana. Ni Elvis Hakizimana batazira Gafyisi, kaze cane. Yego ndabaramukije, nkuko wabivuze nitwa Elvis Hakizimana, benshi banazira Gafyisi, abandu umumenyereza wa equipe Urunani Basketball Club. Yego uwuzi Gafyisi andoro ya basket turakeneye kumumenya Gafyisi byimbitse. Gafyisi ni muntu ki? Gafyisi ava mu bana bangahe? Yavukiye he? Basket yamujemo gute? Turakeneye kumenya amadetail. Gafyisi numwe mu bana batandatu, afise abo tuvukana abandi batanu. Navukiye mu Ijabe, niga amashuri mato mu Ijabe, ndaja muri secondaire kuri lycée Notre Dame de Rohero, ndabandanyiriza muri Université du Lac Tanganyika. Nyuma yaho ndaronka ndakora akazi mu ishirahamwe Wise. Mu nyuma ndabandanya iby'umupira, nakinye basket kuva ndi umwana mutoya, ndakina muri division B kuva les années 2000, nagiye muri première division saison 2003-2004. Hama ngenda guheza carrière yanje muri 2022, aho naciye ngenda kuba mu assistant, ndacimba ndi mu assistant gushika 2023 Octobre naciye mbadezinye nk'umu head coach. Rero hanini uvuga ko ari ivyo basketball nahitangwe ndi umwana muto mu Magume kera dukina imipira y'imibangano. Hama ndakina ama interquartier vy'abana, ndaja muri ama encadrement de jeunes en vacances. Hama ndaja muri division B y'Urunani, coach aho rero tugirisha ndakira imyaka 2 cyane intambwe yo kuja muri première division. Nije première division rero camandanya aho nyene ndabwira nacamandanya nk'umumenyereza. Yego Coach Gafyisi turamuzi, tumuzi cyane muri basket, ariko nivyo watubwiye intango yawe basket nivyo wayitanguriye ku ishuri. Wayitanguye ku myaka ingana gute? Ko tuheruka usezera uvuga uti jewe maze imyaka shika kuri 20. Hanyuma basket wayitanguye ufite imyaka ingana? Basket nayitanguye ndumwa apara mu ivyo kuvuga ngo ugema division by'abakoze n'ibiki. Natanguye mu 95 mu Magume n'umwana mutoya dukina imipira y'imibangano, ntitwari rwaronke byo guhaba by'abana. Umupira mukina football akaba ari ufata mu kadunda mugatera. Amana ngura gukunda umupira boro uko nyene, kubera naba hafi kuri tenga kwijabe. Uko twinda turakora boro haza kuja mu ma equipe y'abana batoya bo mu quartier boro. Hama habaye ama encadrement de jeunes en vacances nkazijamwo. Bijyanye na siko bagenda mu abana batoya bataragenda kuja ma deuxième division, ari umwaka nka 10 ans 11 12 gutyo. Boro ngenda ndakura ndaja muri equipe yo mu quartier yatanguje n'umutama yitwa Mujeje. Turakina tuja gukina ku mashure, tuja gukina n'ama equipe atandukanye mu makambi. Hamanyene ndakumanya kuja muri deuxième division. Niho naciye mbandanyiriza camara ko ntanguye deep vyerekeye basketball à cet âge. Okay, coach. Ivyo vya 22 vya imyaka 20 ni kubera navuze ko namaze imyaka 20 nkina mu Runani. Ngo je natanguye deuxième division mu Runani 2001. 2001
hama na 2002 ni ukuvuga kuva 95 gushika 2001 za equipe byari byo guhaba by'abana bo mu quartier ma 2001 deuxième division 2002 cyo kimwe na kimwe yakibiri hama 2003 2004 no change muri première division urumva mvuga ko nakinye imyaka yose murani kubera na division B yari yafire nyine ku runani urumva n'imyaka yose ufatanya umaze mu runani wakibuka umuntu yagufashe ukuboko kugira ngo ati ngo muri division B turaze talent mbo sukumfata uko mutere nari nsanzwe mpaba kira byo guhaba mugabo coach aho yaraje kuvyura equipe ya division B aje kurondera abajene mu ikatsi bo kwandika kugira ngo ari bitangura none yasanzwe hari imbere iwacu hari abakinye bafani bose barazikinyemwo abandi bose imbere urani ugagize division B kuva kera ngo rero umwaka ushakane hama haza kurondera abandi bana baduza bashasha hama bari bahinduye n'umumenyereza yarabaye coach aho aho rero aje imbere y'uwo hari bare wonse ari nabandi niho rero yaje acatangura kwandika je mvuye gukina football ndaja kuri terrain ngo kwandika abana shaje muri B ndagenda naje barashira muri abashaka kuja muri equipe hari aba selection twarabona benshi bashaka 60 hari aba selection ndagira imana ndabahoteni muri abonye bashobora kubandanya bakeneye bangahe mbe bashasi no kwigiharuro mugabo nibaza ko twarenga 20 barenga 20 kubera ama division B kenshi usanga abana benshi donc twarenga 20 mbwa abo ico cyo nuko abo babaye selection naje narimo yego ababaye hoteni yego hama aratwigisha umupira wumva uvuye mu byo guhaba ugiye mu bya club gukina n'abandi muri benshi koma bazi je amafacette yose ya basket akakwigisha ibintu bimwe bimwe nyine gukina n'abandi gusangira umupira ya nuko muri terrain harimo poste zitanu gafite sigura ngo atore poste yiwe byaramworoheye mbo ufata ugitangura ukiri umwana kirazira guha umwana poste oya haje uri kuramwica uvuze ngo uri umumeneur ngo uri umuelie ngo uri umupivot umwana aritora buruho ni wagira shwa yego hama kirazira no kubakinisha ku ma poste barashaka kuvuga umuntu muremure ngo no mupivot ngo umusanzwe n'amakosa rero jewe nashikiyeho na MC shoot narashuta vraiment narinjira na penetra donc ya hani bavuga yuko yari 2 3 yego yari 2 3 yego donc ico gihe cyose umaze iyo myaka uri kurakina ukinye muri B kuva 2001 no tugiye kugira ngo uduge muri division A turakeneye kumenya ama etape ngene yagiye aragenda est-ce que kuva muri B kugira uduge muri A byaciye he byagenze gute ufite umwaka wa mbere nkiri muri B nari muto nari le plus jeune de l'équipe ko bakunda kubivuga abandi baransumba mugabo mbo byarashika basanga na liste ukambara mayo usanga hari gihe udakinye cyo gakimanya mutoya hama mugabo nyene ko munabikunda kandi no mukoca mfite confiance yamashiramo mu bakinyi bambara mu mayo umwaka wa mbere ndakira n'abandi nkaronka umwanya wanje nyene mbona ko nkwiye hama mwaka wa kabiri abo twakirana namwe baraduga abakadre haragiye benshi casigara rero ndumuntu mvuga nti ndafise kibanza abazoza abandi dufatanya nabo canka bahari ko mje ndumura akunda kwivuriwa ku mwaka umwaka ugira kabiri nari namaze kubona yuko nzo umukinyi mwiza kandi nabona ko ibikorwa ndiko ndakora bishobora kuzovamwo ikintu ndakora cane ndabatitire muri division B ndabona MVP yo muri division B rero le coach William grand frère yari coach wa première division akaraba ingene nkina akabona ko ushoboye akambwira ati rimwe na rimwe tuzoraza kugira ngo tukinemo mu bakuze naho uri muri B hama rero kugira ugenda gukora muri division A uri umwana muto niko bakurindisha ukarinda hamwe babandi mu ngara muri category mugasanga hari ikintu wabari avance wabari rero niho nacemba na meilleur joueur muri division B hama ko muri atangira entraînement muri A muri division B maze kwa na meilleur joueur cyawe ati uyu mwana reka tumudugane nawe kubera niveau nikwirahaza ariko arabishobora kandi rero niho coach William yacambwira ati ngo muri première division cyangwa muri première division naho nyine byoroshe ko wasanga abandi bantu bakomeye mugabo ko mukiri muto yaracaye kubwiye uti ntaco nazo muri première division l'essentiel ko nahashitse abari imbere yanje baransumba ugendera mu makanda yabo gakurikira boro buhoro hama boro buhoro gasanga nyine ubwirefori wa pole coach gafise ko ndamuzi n'umuntu akunda kubosa nivyo arakunda basket ariko arayibosa cyane vraiment ni ibintu byatanguye kuva ico gihe canke bije uri coach ibintu byatanguye kuva kera je ahantu hose nageze n'ibikorwa naho nivyo nagenda gwara je n'amaguru n'ibikino twekora ibikorwa kubera je narakora cyane abo bantu umva twakinana
college twaharavye twaba tubahejeje turi abana batoya umva ko caho yari no kwishure kuri campus Kiriri tubiya tumusangeyo tukamusanga twagira entraînement kurajya matera yo kuri campus yego yari yashofuma akantu gatoya gusa urumenga college ni hama hari gihe abari nino kwijabe twagenda ariho tukagaruka tugashika tugira entraînement hageze ko tuje muri première division tugasanga umenga entraînement première division umenga ntibakora cyane kandi umenga n'abantu bafina ko tuzo muri B dukora bwari no muri première division ndabandanya kabisa naguma nkora ndakora kabisa n'aba grand frère twari dufise ba Fani ba Blaise hari twagenda hajya kwijabe hajya kuri Avindoramo hari udusozi tukiruka tugahekana tuko tuduga imisozi ibintu nk'ivyo donc bikagupusa gukomera hama no kuri no ku kibuga haba ari absence ya gym tonic ubuye byari bihari byinshi ntama we room yarahaye nk'ubunye waragenda nyene ukiruka hama mu quartier mufise utuntu two guterura mukaduterura tumwe twakera ya no kuri terrain comme twaba hafi ari gushuta kugira iki mufise nka 17 canke 18 ugasanga bafise nka 17 gukora wenyene narakora vraiment narakora n'ibintu namye ya kuva kera ni ibintu byo kuva kera kugira ngo ushobore kwidemaka ivyo byose hariho uburorero uburi kurarabirako imbere yawe sinzi ko ari kuri poste yawe akina canke ko ari basket answa wari kurabira karuro kuri banje bon je imbere yiwanje kwanza hari aba grand frère mu quartier abonda kugira abafani ba Blaise n'abantu twabarana hafi na hafi nta na 50 meters zari hagati wawo no muhira bari aba grand frère kandi badukunda batwakira muri première division bakatwereka ibintu ukungene nyene hamwe nyene wumva yuko uri umuntu ushigikiwe voilà hama rero tukira abana batoya bana abo babandi bitwa ba Midu Abduri bajunga tuza kora ama match amantkere mabera kwija twicaye nk'abana tubaraba donc ukabona kumenga ukeneye kuba nk'abo bantu ntushobora kuba nk'abo mugabo ukungene baba bifata nyine babameze urumva uti ndashaka kumenya kujya kubona naho utomara nk'abo barenge basi yego vraiment bibaye ngombwa ukabarenga mugabo ukabona ko n'abantu bakomeye n'abantu bafite aho bigejeje kora basketball abantu bose baraba n'icitegerezo rero nabo bafane ba Blaise badufasha kwiyanteka muri equipe buhoro buhoro nuko twisanze bakatwereka discipline ingene ibintu bikorwa tukabakurikira tu discipline zose no kuvuga inkino zose zisaba discipline nyene zirasaba indero zirasaba ko umuntu abafise akantu ko kubaha kubaha aba coéquipier kubaha aba coach kubaha president canke nabandi bose muba muri ko murakinana akantu ka discipline kaje kavahe byari ibintu familia canke n'ibintu ndakubwiza ukuri discipline mwijabe nk'abantu twabana bose abakinyi twara abantu dufite discipline from yego bani bibavuga abana bayirera baja mu bari mu nzoga je nk'iyo secret y'abantu nari mfise Alain petit frère Fani abo ba Blaise abo bahigwa abo ba Gatuzo Patrick abo banzi wa Inosa twabona hafi Eric n'abandi n'abantu twaba ku kibuga hagiye uba kuri terrain no kumenya kuja mu bindi bintu gusa amazi bama ku kibuga two turakina two turatravaya ubu bare cyari kintu tutazi yego vraiment ivi inzoga n'ibiki byo tutazi yari umupira gusa kandi aguye ko twari dufise equipe nziza ico gihe twatsindwa na gake hariho nk'imyaka nibuka defete ntizashikana zitanu myaka nk'ibiri imyaka ibiri sinibaza twari dufise equipe ikomeye ku buryo n'abantu bavuga ati none ni gwa 2003-4-5 nige tugenda mu gisembe mu Rwanda n'ibiki tukavayo tuzanye igikombe yari equipe bavuga ati aya umba yari kwa discipline n'ibikorwa byinshi vraiment tukiraho nyene ikintu cha zone 5 mageze kuba mu domina vraiment ari unanira uvugo kiya gihe tugaca turaba dukompaye n'ubu ibihugu reka mvuge nkandi reka mvuge ibi Rwanda Kenya Uganda kiya gihe zone 5 nibaza ko Kenya yarimwe buryo yari yase hose Kenya yarimwo twatanguye 2011 dukina finale nabo deja Kenya yaraje ngaha iragitwara muri 2010 itsinze New Star muri finale umugabo mwebwe mwari mufise ibikombe bishika kuri 5 muri zone 5 bitatu twe twakiye finale zine zikurikirana umugabo dusinamo zitatu imwe turayitsinda no kuvuga imwe yonyene niyo mwatsinzwe imwe twaratsinzwe vraiment 2011 twaragitwaye Tanzania dukinye niyo equipe muri Kenya yari le tenant du titre bari bagitwaye 2010 ngaha mu 2012 dutsindwa na Espoir yo mu Rwanda 2013 dutsinda ngaha Anye Espoir hama 2014 dutsinda
isoko gute kandi yo muri Tanzania no KPA okay yo yo muri muri Kenya Kenya ego haho cagaruka ikibazo kimwe kubera iki Gafyisi gukina iyo myaka yose ishika kuri 20 mu runani New Star ihari cyangwa ihari igituma nabaye mu mwanya wose mu runani je naba nabivuze urunani yari famille ni famille urunani ni equipe yo mu quartier nahantu wavukiye navutse ruhari bagira entraînement muhira sinumva ikintu cyo gutuma mva muhira ngo niwo mugwi wari uzi mu isanzwe niwo mugwi narinzi hama baramfata neza umwana wo muhira umwana wo mu rugo mashuri bakanihira je sinzi nta sinumva ikintu ari kuja kurondera hanze gisoma cyane gifise mu runani nico gituma nta byari bihari hama nakiya n'abafrere simwe nova mu bafrere muje gukina ahandi hantu donc nta kintu numva ama equipe yandundira ntabuze yego arahari yego mugabo nta nimwe rweze wemerera oya nabona ko muhira ni muhira ikipe wanje yona kuri navukiye nta bindi bintu byo kurondera hanze cyo kimwe n'ubunya uzamva haje ama offre menshi amahera menshi nibiki cyo gihe nta ibintu byinshi byari binahari amahera yari izina iki yari izina kuja ishuri barakurihira nta bintu byinshi uvuti byari gutuma uta umuryango wawe ngo nta mushahara wotonga umuntu nta bintu byinshi byari bihari gusumba ibyo naronka munani ukiri kuri ico nyene biratangaje kubona kijya gihe mwarakobana imuvuzi idasanzwe kandi atakintu kinini mwaganye no mugo uyu munsi akaba arimo amafaranga menshi menshi ateye ubwoba hakaba hari abantu batagira amatravaye kugira ngo bashobore kuja kuri ekran bagaragare iki nuko bimeze urumva iyo sinubwo ko aragafite mugabo nibaza yuko hari abifata po haki ibintu bafise uno munsi hama ntibashiwe kwimvira gushika kure twebwe harimo kwanza gukunda equipe yawe fierté kumva yuko kirazira ko ntsindwa na New Star kirazira ko ntsindwa na Kerne kirazira ko ntsindwa na Dinamo ifoko abantu babona yuko ni jewe basketball bavuga ko mwijabe basketball ari mwijabe yego vra donc cara nazira yuko twebwe hagati baca abafrera bo tuvukana ari umuntu aducamwe ngo yo dutsinda nibiki urumva hama izina ry'umugwi nturi cafuze wasanze equipe ifisa nigeze nkugerageze habwo swat urayiduza gusumba hako imanura hasi yego bagomba kwa ugenda hose ateza kuboneka umugwi hama ugakurikira yego hama kumva nyene yuko uriko rakinira abantu bagukunda ntubamaramaze urumva donc vyari je vraiment nta bintu vy'amahera vyari bihari byinshi ari ishuri bakurihira secondaire ukiga hageze ukatanga bulletin bimeze gute wamenye sava bikurikirana gute mwaka wongereje cyangwa uri hanswe ahandi bagutwaye ahandi equipe kabikurikirana ibintu nk'ivyo kandi ivyo ibintu byoroshe ari nk'akantu ukeneye no munsi ukeneye nk'udufaranga ukikora ko cyangwa gukora ikintu ukababwira bakaguha ntabwo yari sale yari mugabo nta kintu waburana umuntu yagukunda yari equipe abamambere burani barakunda abakinyi yego naba bagi hari n'ubunya benshi n'abakera umva guma kwirukana equipe nta kintu wababurana ukeneye nawe ubwira umu president banje nafise shagira akantu n'abagenzi byo gusanya n'ibiki barabwira ati uraca ku kazi agaca guha ibintu nk'ivyo byari ibintu nk'ivyo hamishoho byari bihari ko baraturihira amashuri kandi bagomba ko mukina basket ngo muce muheba ishure nabwo musanga mwa byose byari gupusa ukumva kumenga famille wawe ntuyimara amazi ugakuraho kandi n'inguvu nyinshi kabisa n'ijya fierté wawe inguvu kirazira yuko hano ngaho no munsi hari abakora babyaza umusaruro bavuga bati jewe uburyo bwo baranshirako mugabo sibe ntiyo bifata je mpuravuga nti twebwe wari kuduha ibyubu mwari guca musara mwari guca musara natubona amantriza ageze rento kaburo buhoro hama kandi ikindi je yariho kijya gihe cyo kimwe na je y'ubuhuye sinzi ko ayibona uko bigenda birahinduka dukenera ama niveau ball hariho ama je itari hinduka kera haraba ama penetration muri zone cyane ariko ubuye n'amashuta 3 point iki rom nta kintu cyagiye kiragorana kugira ngo mushobore kuva muri je ya kera mwinjire muri je abandi bose bagezeko kuko umuntu ajana nibihe ivyo ukuge dorasohoka ngendo urabibona basket gendeye buhoro buhoro twebwe
twege twakina amashuti twapoza ari zihari même avant twego zari zihari penetration zari zihari abantu barashuta ikintu gusa kitari gihari ama systeme menshi wala hari wasanga ari systeme yari bimwe bita ngo free flowing basketball ugakina ibintu nyene uko basket biragenda yego harimo aga systeme kamwe canke tubiri nambari ni nk'ivyo wa mismatch ari umuntu asumbuye undi ari umuntu mu playmaker ashobora gukreya difference agasubira abandi ibintu nk'ivyo byari ivyo mugabo nta masysteme menshi yarahari gusa yara twari duhari dukeya nkatungaye two kumenya ingene wiplace strategy ntiyabura yarava ngo sico kimwe n'ubu unyama plays ari menshi ntitwari tubone beaucoup plus kuri tira 3 points mugabo umuntu ayironse ari nk'umushutere yarazinjiza vraiment hama nyene access kuri internet iratuma tubona hanze nyene bimeze nyene abandi bakora yego ugakora nkabo ukagereza kuja kuri cyo tuma no basket y'unya atawuvuga ngo aje adomino yundi parce que twagize access kuri internet ivyo bakora n'ivyo abandi bakora imipira muri salle ya gym ivyo bagira basketball cha experience cyo kica kiza gikora yes experience kubera kuvyukuraba no kuja kuyipratika gura n'abandi biratandukanye donc ya hama amasoti twakora twatakara cyane papo y'abandi aho nivo bageze Gafyisi rero arakenya umupira haize imyaka 20 adesize uhagarika muri terrain sinovuga ngo warahagaritse basket kuko nabone iyo urimo kubera ki Gafyisi muri 2022 rero yimviye guhagarika atavyimviye 2023 cyangwa 2024 no ni ikibazo c'amagara hama equipe nari mfise equipe ico kitwara dufise bon urunani gwagiye kuva hari n'indi kizi yaje inyuma ya 2015 basketball imera nk'ijyamye buhoro hamaraba ama départ amwe abakinyi baragenda acatara kuza abandi bakinyi bashasha bavuye muri B abo bose nababera capitaine akaba agenda ba leading ariko narahagaritse ko nagwaye amavi namagwaye amavi umwanya munini mugabo nkakinira ko nka travail cyane kugira ngo amavi kugira ngo soulager amadolari ke kongirira kumerera nabi haragira ahantu yumvira guhagarika bahambanireka mbandanye ikipe sino gitagu cyane tayirigeza abapeti wanje ni bashasha sino batana ekipe unya nura rino bandaruhevye nabi ndavuga ntireka ngumeyo umwe n'abapeti ko biri kose ngine wanashaka uko biri kose ndazi yuko bibaye ngombwa nkabona bakuze nkabona basigara abantu babishoboye bashobora gufata ekipe bonyene zoheza babisi nyene nivyo naguma ndondera namaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 mugabo ya aho 2022 ekipe yari yamaze kugira kuja ku yindi niveau yo kurokrita baraza ba Oblenge baraza ba Erenge ba Cheng ba Brand kava kure baraza barakina aho uri no waje na ba Gibere n'abandi n'abagibere n'abandi a partir ngo navuze nti antuka basket ubu neza equipe iri dans les bonnes mains na j'ai pas besoin yo kuguma força ngume nireka ubu unya ndabona yuko ngiye ntacu noba ntaye abahari barabishoboye ndavuga nti okay hako nguma ngwana n'amagara amavi iki nta kamaro reka mpagarike kwinjira muri staff ni decision yawe canke ni decision nani navyumviriye mugabo ro komite y'urunani yarambwiye ati ko muhagaritse barabona ko ndakurikirana equipe iyo misi yose ntakina ngwaye ntuze nabandi kuri bondo touche afashanye na staff technique yari en place arivyo mfasha guhanura abakinyi canke na coach twavugana bimwe nkabona ingene ndabibona ari ma proposition ma suggestion ku ma situation mwamwe umva kumengo ni ibintu mbona nojamwo ngabo komite ndabibwiye ko mpagaritse bakagira iryanzo yo kunsezera quelque jour après ambwiye ati rero ncawe integra staff technique yacu nta kibazo na kimwe kabisa ndaje harageze igihe ba coach aja yes iyo 2022 nyene nkihagarika nacinja muri staff nari kumwe na Aroni na Richard Manuel na Alex na Gatuzo yego nimba ntihenze meyo nivyo yari bari nkabo Alex Gatuzo Gasisi bamwe na Richard nivyo Richard nawe nyene yari ahari hama yagiye après Richard yari ahari bara Richard umusi nsezera bari Richard bari muri staff tech burunani bari muri nibo bari aba coach burunani ico gihe cyane Gatuzo yego gukorana na Ahon
yarasanzwe yarabaye coach wawe kuva kera byari ibintu byoroshe byari bigoye kuba n'umuntu wamumenyeranye cyane wamumenyeranye ubuzi nyine akora ingene ameze temperament yiwe donc uragerageza kumujera nawe urazi ivyo abashaka hama ko mari umuntu afite experience azi basket urumviriza cyane ivyo akubwira nawe hajya musanzwe umu assistant coach kazi kiwe ni proposition suggestion ibintu nk'ivyo ariko ikintu ubona umuhanura kumubwira hama nawe akadecida ama proposition yawe cyangwa ama suggestion yawe yarakigwa uko vyego arayakira akanaliza akaraba eske ibintu nivyo cyane abonye atari byo arakubwira ati ibintu mbona umenga sivyo akabireka abonye ari byo akavuga ati bonese tubigerageza turabe inyuma yaho cuba coach principal tuba tonajwe ari ibintu byarashe gukora bo biragoye ubwa mbere kubera n'umuntu uba wubaha mu kamfe agusumba hama yara tutono yakaya yawe yarakubereye nk'umuvyeyi hajye umukoci nk'umuvyeyi akagukoca ibiki musanzwe mu assistant n'umu head coach amukoresha donc je kumva ko mbaye mu head coach harabaye mu jeune gatoya mugabo ko mnabona yuko nawe nyene yarabyifuza yuko un certain moment na jewe no sans toutefois kuva muri basket naho sinibaza sans toutefois kuva muri basket donc bangize ntuze ndavuga ati okay reka na jewe rero ntangure kuba coach principal yego mfata ama decision ibiki hamaro ni nyene akabanga onye umu assistant arico ampanura nkamwumviriza kubera ni grand frère afite experience nini nyanduko umu grand frère nyene boro boro akubwira ati kora uku hamuka kurikirana boro boro munyuma camubwira directeur technique ya akigira ukiduga kuba coach principal antuka ni poste rumva yari nshasha ama poste mashasha yose abage mbwa coach principal ateza gufata ama decision atuma equipe itsinda canke itsindwa bivanye n'ingene abakinyi bariko barakora ni ibintu byoroshe kwinjiramo direct uvuye kuri ku coach adra ubwa mbere na mbere ikintu cya mbere kigoye uri mushasha uri mu assistant si wowe upanga amantrenema mu head coach aragira amantrenema akayapanga hama akababwira ingene bimeze ugafashanya mu kuyategura no mu kuyakoresha ubwo ugiye kuba head coach ni wowe ubu rero ugiye kubipanga sibura yuko amantrenema ndetse ntagize guca ndayapanga hama si ikintu coroshe uriga buhoro buhoro ukaraba methodology abandi bakoresha eske iri adapte nibi vy'ubu unya canke hari akantu kyonje no kongeramo ko rero je n'umuntu araba basket cyane agira iki navuze ni okay ndabona yuko umuntu agerageje kugira entraînement gucyanya akoresha methodology nini birashobora kugira ego ashaka gupasa bon ndabimenyera mugabo nari nkifise kakantu ko kuba umuntu ari proche cyane abakinyi ko nari nkiva mu bakinyi donc ubwo muri proche nabo bari mumenyeranye bari mwarakina yego urabakarira mugabo kakantu k'ubugenzi kagumaye hari abantu bavuga ati si byiza kuba proche n'abakinyi fo kuba gap iyo gap irahaba mugabo no plus nucuba ubwo nyene mucushika ngo bashifuye nje ngo basumbe ngahanye bashaka no gutuma haba icuka kibi yego kaya uragerageza kuzura doza boro boro ukaba hafi yabo batereka twivanje ikidutsinzwe kubwiwe ikintu ubwo muri hafi yabo mugabo nyene hakaba respect hakaba na limite gatoya basangira defete na victoire yego peut-être byagenze nawe mugakosora bon umaze gushika ngaho rero Gafyisi yaragiriye ubuntu akanavuga ko ari chance dasanzwe urava ngaha uraja kungura ubumenyi na USA hari ibintu bishasha Gafyisi yakuyeyo hama kigira kabiri naco ni gute Gafyisi amahirwe abandi bose barondera bwati jewe ngiye no canyika Gafyisi akagenda kagaruka agarutse mu Burundi kuri yate ya yisima bon nagize amahirwe yo kubivuze kwanza wamenye nagize formation ya niveau enga ndarengana ndamenya hanyuma mu nyuma ibindi by'umuntu akunda basket arondera hirya no hino ari umugenzi ambwira yuko hari amaformation akogwa n'abakoci muri Afrika muri Etats-Unis ambwira ati ushoboye kwa applyinga byo bavyiza bimeze uko nuko hama abo bantu ntibakora n'u Burundi mu bisanzwe ndababwira bambaza ubura hehe nabwo no mu Burundi no ku Burundi Federation tudakorana ambwira ati n'umuntu yabimbwiye mu Rwanda umukoci umugenzi twakinanye kera yitwa nde ndababwira amari bacavuga ati sawa barampa ibintu byose basanzwe bakora ni enregistré kugira ngo ndakurikirana ama formation n'ibiki basubiza formation ku mugoroba en ligne hama duhana ama devoir à la fin bacha go certificat
naho rero baca baduharungikana invitation yo kuzoja kugira en présentiel muri États-Unis amashanje yose ari gwabo byose ni gwabo urabona rero recommandation yaba baserukira muri Afrika donc ndagenda muri ambassade barampiye visa muri FIBA donc ni muri États-Unis ntaco oya ngonze kuvuga abaserukira muri Afrika bakorana FIBA canke ni oya bafite ama na intuze nkeya yo gusenga itwa Athlete in Action okay hama barashira imbere yo gusenga FIBA ntaho bihuriye oya bw'abantu hose bafise abantu nzenya zaho bakorana amabiho rero ngiye gusaba visa barayimpa nagenda suiva formation tukaja kuraba ama université hariya tukaja kuraba ama NBA bakazana abantu bakomeye banditse amateka muri basketball muri coaching bakatuvugisha ama formation twabaza ibibazo donc aho nyene uva yo ukuze mu mutwe beaucoup plus apana kuvyo mu kibuga cyane byo mu kibuga arabikwigisha bimwe ko musubiza n'amatwe ama université ama kipa akomeye hariya ukaja kuraba ama NBA hano niwigeze ko umukoci NBA aje kudufasha kugira kudufoma mugabo ni beaucoup plus ibintu byo mu mutwe mental ngene ujera abakinyi ngene wavugisha vestiaire yawe ngene uyijera ce qui est important muri basketball iruhande ya défaite na victoire ibintu nk'ivyo hama umaze kubimenya ivyo nyashobora kujera vestiaire ukamenya ngene uvyifatamwo nivyo hama après nabonye yuko ni ibintu byomfasha waje namaze kuja muri kaya basket ya coaching okay reka nayo muhira ndazi yuko kuri ivyo biba ku mwaka mu bisanzwe donc uvuga uti ndafise n'amahirwe kuzosubirayo bisigura yuko umaze kugenda rimwe kabiri urashobora gusubirayo n'undi musi ukazoba n'indi visa y'igihe kinini ibiki hama mbafise n'ibindi bintu nk'ahantu mvumengo sinoca ngenda ngumeyo n'uvumenga ntegerezwa kugaruka muhira kwanza abikora hamaka yego hama umusi opportunité yabonetse gusubirayo nkagenda uko Gafyisi nibyo uri muri basket pour mama mugabo nta uhoraho yabaye niko akunda kuvuga si ibintu uzosaziramo peut-être ushobora kubisaziramo mutari coach Gafyisi arategura iyindi nzira ivyo nivyobura umuntu wese agerageza kwisuganya agategura ubuzima bwiwe imbere no mu bitu turakora ubunya rero musanga umuntu ashobora gukora ku ruhande bituma ashobora kuzobandanyirizamo kubera si basket zo kwamaho kandi yawe nizo ubuzima bwo kuri basket mugabo ni ibintu wamufise nta muntu atabifise mu mutwe ivyo bintu byo ku ruhande ashobora kuzokora après akabandanya n'igyatozoba kubera ntabuze ubuzima ingene Imana ibupanga mugabo ifo kwama wiyumvira misi yose tese kibihagaze zogira iki ivyo rero ni ibintu umuntu usanga afite kubwiwe akora ku ruhande mugabo ntibibura ikibazo ngira mpereze ko twitegere rero Gafyisi w'umushinga ntaye ryari umushinga ntaye n'ubundi twitegere Gafyisi w'umugabo ryari twitege ubukwe bwa Gafyisi ryari ivyo muzobimenyesha muzotumirwa kwanza washaka muzonatumirwa ndaye ndashima ni challenge ntoya reka tuyiveho gato twinjire muri basket y'ubuye navuze ko dukeneye kumenya pako y'umuntu hanyuma cyo tuganira n'uwo tuzi rero neza mu byo turimwo quand turiko turaviva bwa mbere kandi abwe ni félicitations d'abord kwa mubaye champion w'umwaka 2026 ku bwawe n'urugamba rungana gute kugira ngo ushobore gushika kuri intambwe mwashitse ko itariki 10 na itariki 9 nivyo entreta imbere yaho itariki 8 wari washize kuri statut agafoto ka kera ka 2022 naraga commence ko muga nyine mbanza ndakaho kagatoya cyane ndafota commentaire ndabwo nereka ntaco nzemyereza turi kumwe yari souvenir twagize ya Louis Wood 2022 twari igikombe nyine ca championnat muri iyi décennie ya 2022 twaragitwaye 2024 turagitwara 2022 rero nabona kumengo na masouvenir ya Facebook iguha c'est normal je niko namameze kenshi agasouvenir usanga repostinze usaka cagatera abantu benshi vyumvira ati reko dufite match ya gatatu no munsi ushatse kutubwira yuko uza gutsinda shaka ko ari sinye nta wamenya mugabo umva n'ukwezi prefuza mazibirako hamanga nagize imana bica birahurirana urako twatsinze Louis twace dutsinda Ronero yego bica binahurirana na anniversaire yawe anniversaire yanje aba quelques heures après baje ni le 10 mu bisanzwe yego umva anniversaire ashitse nkifise igikombe mu ntoki yego vraiment mbwe ni joyeux anniversaire doublement kwanza kuko urumva yego mu munsi mukuru udasanzwe ko anniversaire ishika yego nawe hari ibindi bintu donc
uronse prix idasanzwe kubera mu bintu byose umaze umwaka wose ugwanira ikintu uri kuragwanira uyu mwaka ugishitseko. Nizere ko atayindi kado yakorotije ijya bra. Oya gushika ntayindi iraboneka iso byanye. Bon duca twinjira mu nkino nivyo saison yagiye gitangura mwari mufise abakinyi ndibuka ko mu bakinyi bashasha hariho novuga nde abavuye muri B abari basanze bari mwadugije muri B ko mwaka uheze ba Azad Senombe burya yaduze mu mwaka uheze Seno haduze no mwaka Seno haduze mu mwaka ba Israel donc bajya n'abakinyi bari musanze mufise mugabo equipe ikeneye guhangana kugira ngo isohoke ikeneye no gushika muri playoff kugira ngo ihangane ni konta ku bakinyi bavuye muri B quand même la compte sur l'expérience hariho na départ ya Landry nukuvuga na Meya na Clark mu mutwe icimviro cyawe bwa mbere nivyo Clark agiye muri Tigers icimviro cyawe cyambere cyaje ku kuntu ugiye gupanga runani uko ndazi ko mu mutwe ari ibintu tangura ku invest je vais faire comment kugira ngo ushobore gushika muri finale peut-être ko kijya gihe atakindi kintu mukoze mwari no gutinya na equipe ntoya za New Star zande mugabo ni kiye kintu cyaje ubwa mbere mu mutwe wawe hamaze kuba kwanza ubanza ukiyumvira abakinyi ufise kabona eske unya ko dufise aba bantu haba n'abandi bagiye tuzogera he ko kubaka equipe yacu gute ku buryo tuguma turi competitive kiya kintu cyavuze cy'abanyamahanga naravuze ni kame nta barundi tubuze amakipe yose nta barundi benshi yari ifise menshi dimwe ama big four y'abaremesha ifise abanyamahanga zari zipoze abanyamahanga ikipe ifise abarundi benshi ni Dinamo yonyene jya navuga ni kame Dinamo vraiment yaraturiye avance kubera ifise abarundi benshi kandi babunyiwe bafise experience atari n'abana rero ikintu cyambe nihutira navuze okay turafise abakadre nkabangahe Lonwayo irahari ya 5 ou 6 abakadre gushaka n'abajya ba petit kamwe nishobora kubura ikibazo ciza dushobora gufata hamba turimbira na komite kuduza abandi no hacaza abana ba Seno ba Jedija byunga kuri bazade nabandi bazade bari ku mwanya wabo donc je navuga nti reka umuntu aforme equipe y'aba jeune afate iya experience bajya tukadusanga gushaka n'abajyanye nereze kubwikora kugira ngo baronke equipe competitive kandi vyarabaye ya tugerageza rero kuraba ukuntu bivanye n'abakinyi ufise philosophie yo badapte kuri iyo equipe kuri effectif yawe hama ukarabwe no bikorerako ibyo twagize hanini saison hegiriere match yo twagiye turakina nibaza yuko abantu barabonye yuko urani uko baguyumvira siko barubonye yego puisque nta numwe yibaza yuko urani rushobora gukina babonye bajya abana dufise nibiki avuga ati barafise Romisi Severin na Marike nawe urikora uri umenga uri bavuga umenga nta forme zatarafise forme kijyagiye nivyo bavuga ati nta equipe bajya abantu batatu uri Romisi na Marike ati donc mugabo je nkavuga ni okay amacho turageza gushiramwe bajya abantu bari bakenewe bandi experience ari Jules Lipia Mamadou gushika aho navuga ni aho onye je kuje contre n'importe qui ya nuko rero cubona gushika urukino rwa mbere mwakinya ndibuka yari match mwahuye na Dinamo murabatsinda vraiment sinovuga ngo facilement ariko siko twari tuvyiteze inyuma y'ikibuga benshi bazi ko bakubwira ati wewe nacugiye ko hari n'abafana bataje kuraba match bavuga ati ntacagiye kubera urena Dinamo zingine ari beef ego yari rivalite rero bamubwira ati je hakonje kuraba match dukutwa na Dinamo nabi bumva score ntagiye ko mugabo apre bumva ngo vyabaye mwabatsinze ati match kubitangura kuva ihene nimba twari tugize batuje imbere sinibuka neza muganda azi yuko twabatsinze difference nambari ya 5 mengo 5 yari ya 5 ni match ya mbere imwe yo gusinya amasezerano mugabo sinubwo abantu bagize batuje imbere cyangwa twabonye kumenga turi kuri control ya match gushana tuyitsinda byari byahaye icizere bamwe bavuga ati okay baho ndivyo ko bimeze uko nataka kubita ngo imiswi ngo dukinisha imiswi ibyo nye mugabo pete nabwo ni ibivugwa hanze shaka mu byikawushe mwe mukora akazi gusa dukora gusa bafite imiswi tuzoba turi ntituzofata we favori ivyo mu bimenye nta intego gize ro favori no season shaka match bari baduteze iminsi bajya abana barakwitwa yego ati bya byabaye mugabo kanzo turatsinda abakipe avec la manière bavuga ati muri hotu mucamura tsindwa na Dinamo bavuga ko yabaye revenge dasanzwe vraiment
ico gihe ama commentaire y'abantu je niyo nkunda kugira kenshi kubera jewe iyo turi hajya kuri terrain score ndayigira live kenshi nshira kuri stat no kuvuga nimba ari karta ya mbere hede cyamvuga nti 35 37 en faveur ya room canke unani up canke Dinamo hanyuma abantu nkabona ama commentaire bagira urumva igihe mutsinzwe muri hoto ama commentaire yaje yarabaye negatif kuri wo canke yabaye positif kuko des fois ndazi ko bakoca ikibazo ca mbere mu fisi iyo mutsinzwe ikibazo kigaruka iwanyu mugabe iyo mutsinze bishimirwa bakinyi urumva ama commentaire commentaire suggéré kubwira ubati jewe ntiyabaye mabi parce que bari bazi noze yuko ukuntu badutsinze ntibaturushije cyane ntibaturushije cyane ni question de toute façon iyi nze yose ko twari tumeze twebwe twari confiant twabona yuko dushobora gukina n'uwari we wese kandi kumutsinda ivyabaye kuri ya match ya retour nta mpano zari negatif nigeze ndonka ma feedback mabi hari n'abavuga ati vyashitse mbwa wana ntitwabaye impressionné na défaite na n'ingene Dinamo yakinye bose twana badutsinze c'est normal ni revenge bari bafise ico bashaka gushika kandi ntivyari gusa nabo nyene bire kubakora kuyo tubatsinda de aleho tu bariko bagize bataye ikibanza cyane biboneka mugabo twarakozwe ko cyane n'abantu babiri c'est vrai bari babuze Clement mugabo twarabaye tushe cyane na ntuze ya absence ya Malik na Yves parce que na mayelema dukenera cyane kuri shoot extérieur même na défense no ku mashoto yego je yacu arabona avuga ati niko bari babuze naka mugabo bivana equipe na je bagira donc abo babiri babuze hari akantu twabonye kabuze gacagataka yego ndavuga ni nta kundi vyashitse ntaho tubafise mugabo ko badutsinze sinabaye impressionné cyane ndavuga ni nta kibazo dusura duhure n'imbere never know nta muntu wambwira ati pole na defense ati nta nakimwe bijya nta nakimwe nisanzwe je aho nabona ko azoba comeback nziza nabona ko atakibazo hari umuntu agutsinda ukavuga uti aho umuntu yakubise kabisa yego vraiment wabimerita yego vraiment yansumbije birenze mbwa nawe kumenga nta kintu kimwe basumbije ndabona okay tuvuga tereka ndindire kandi baje gutsinda naho nyene ku munota wa nyuma boko isinaze kuba y'amanota ariko tugiye murabaja hejuru nivyo nawo sinibwo twabagiye imbere mugabo nabonye kumengo ndabeshe muri rya match nta namwe mweze mubaje imbere mwarabegereje score zikabasare turi hafi mugabo sinigeze mbona gap nini yatarivuga uti yego contre twebwe twasinde muri Fazari ko irya match y'imvura twakuze difference nk'ya 23 24 yego basubira kubigabanya rero bijyanye bijye birampa isura ya equipe office n'abakuramo score maze bakuti uravuga uti okay babona yuko aha quand même bamwe targetinga konsinzi wara muca murinjira rero muri guhura na Kerne nabo barinjira bahura na Tigers kugira ngo mushare kwinjira mu finals neza ariko kandi Kerne mutarinjira recruitment mwayigize mwisunze iki donc kuko twabonye mwazanye Petit Paris muca murazana na Koulibaly aya ma post niyo mwabona yarabuze inguvu kubera ndavuga je ikintu playmaking muri basketball irembo yego parce que playmaking niyo ituma je yuguruka abakinyi bafise ryantuzenye yo ku IQ créer le jeu bajya n'abantu baba bakenewe cyane jewe Koulibaly ndamuzi kuva nka 2023 2024 nabigiye agiye kuba muri 5 babo muri Afro Basket muri equipe type nabibona ko ari n'umukinya akomeye yego amason profil irakomeye cyane ko no mu polyvalent amaposting nkanga yego rero navuga nti okay ufise umuntu nk'uyu unya kandi aguma kuri ya ntunze nyene n'umuntu ubona ko ntabagiye kuhaje ari jeune yego muri imyaka 25 umwana mwiza kundi bikorwa ni igihungu ciza cyane kiryoshe vraiment n'indero nyinshi indero yiwe nta ndayizi yego bro hama Petit Paris nawe yaramenyereye igiyo nga yarafise esprit of ashavuga ati jewe na nepase ibyabaye ntitwashitse kucyo twashaka muri interview twagiranye yavuze ati jewe na Jep yabifise no mu mutwe et puis n'umuntu uzi ko afise experience ashobora kugera match agakontrola game parce que n'umuntu afise umupira uzi ko aza kubikintu yego donc nabo nari nkeneye beaucoup plus parce que abavuga ngo tugoye kuri pivot nibiki je ndafise ingene mbona basketball nga mu Burundi sinimbira cyane kuzana mu pivot ngo aza ibintu by'ibikoko naho tubwira ngo dukubitwa ku marobo nibiki ivyo naco byari bimbwiye parce que nabona ivyo nkeneye ushobora kuba muri barashobora kubimfashamo
hama baca baraza nawe nyine ça a été une surprise kuko ndazi ko Ori yakinye ibintu utari umwiteze ko bro no reka ndabwira ikintu kimwe cyawe Ori genda zi potentiel yo kumva kera hari abantu benshi bamaze ati uri kubera iki we Ori ikintu abakeneye confiance ni watarayifitiye canke n'icizere mutamugiriye n'umwanya muto ataronka amaze kumva ko titira yagize iki confiance iragaruka apana bimwe umuntu agira ikoso gacu musohora je gukora Ori potentiel afise hajya ntirahe hajya harana tarashika avec le temps bazobona ibindi bintu kuri Ori ubu nyamaze kuza parce que namubwiye je n'abapivu wanje nababwiye chaque match munafise dore gushuta ama 3 points atatu ushizemo zibiri bandanye nta kibazo cyaka kuri jesi mu buzima cyaka kuri mita umukinyi ko bamba babimbuza ati na Prosper gihera Prosper dutuma umupira akaja kuri nagira iki sinkunda kuri mita umukinyi parce que araba coach abase philosophie bakubwira ati uri umusangi singene ko nja gushuta gira ekran fatero bon ibintu nk'ivyo bago umupira kuri ibintu nk'ivyo jewe hari ibintu nakubwira ngo wabuse mugabo ukora icyo ubona ndazi yuko no muri handicap mu mashuti dore ko tubafasha kuzinza namubwiye petit biradutangaje eba ushute uzinjije imwe zibiri zitatu wenyene muri wowe ubwira ati ndikundo none urahagarika mugabo umva shuti iraza kuza imwe zibiri niko sinatangaye ubonye ibintu ariko arakora ariko bamwe batangaye kuvuga ati ibyo byose Ori nivyo naho biriko biragenda uko yifitiye confidence mugabo ni yoroherejwe na départ ya Landry peut-être ko bwa mbere ataronka umwanya nivyo birimo rego bya mwanya ninka kujya kwa Ivo cyo kimwe nabantu bahaye umwanya bashaka ama uri muri systeme ama players kwe tugira ara fittinga cyane ibintu twadushaka agaca rero n'abantu na Petit na Koulibaly bamworoheza hama bamuha n'amapasi muri obomoma bijya visi yagira ama pick and roll aronka umupira ari wenyine n'abantu ze y'amadanki n'ubushuti n'ibiki parce que muri aronka ama plays amwe yari adapté kuri ivyo gusa kandi agaca bigira bien donc yifitiye confidence urabona ko agiye ati je nta wungarura bro Jove niyo twahura na Ostake nacyo bitwaye mbona aranakora uri yego uri iyi saison yarakoze vraiment ama gym yaragenda ari gukora hejuru ari gukora amaguru kinazi ko ari ama gym yaragenda muri fitness ari gym iri mu Kanyosha hafi donc ndazi ko n'umwaka uri yarakoze bijya ariko arakora nta kintu kimwe gitangaje jewe personnel masinangaye arabantu inyuma batangana ngo agisinangaye njana dutangaje ukuntu yashoboye gukina gushika turinde duheza atamvune yataragize antuko ubabare yarigeze kuvugira ndavyibuka yaraze rw'imubiri yarababaye akanuze ko kuri agatsinsi ku gatsinsiri kuri 5 mugabo ni byari ibintu yaramaze umwanya atari kwa kina sevre hano match za retour atakinye za Tigers na zande no faza Tigers mu atakinye retour siri ko bareke mugabo hari match atakinye kubera akwana ko kuri 5 hama n'utuburisi yarafite tumwe natwe yerekana cyane parce yari yamaze gukomeza umubiri wiwe ahantu hose ashoboka akabotisa amashoki ibintu nk'ivyo nta cyo gituma ndetse nabaye impressionné na gato abo nabona ni bizoza tu bizohinduka hama cyaraba elema ikomeye muri defense y'iwacu araba mure kabisa ama intangibles ya rateye ubwo afise avantages zidasanzwe ya mid distance ku defender iki byose ari mu kibuga hari ibintu bimwe badashobora kubona abantu mugabo mugabo biranoga ko ari ntugire ngo yamenye robondeur wacu oya mugabo control niwe atari meilleur rebondeur hari utuntu tumwe n'ivyo tama intangible bisanzwe bakoretsa amanuze ku mafi y'amasatsi nabiza kubona kugarana impact yawe ihajya ariko arakora kameme hanyuma hariho imvune nibarije ko igiye gutera ikibazo igihe David burya David defensivement n'umuntu akomeye vraiment ashobora kujena ukabura ivyo ukora Rome David amaze kugira imvune nta kantu nta kintu urunani rwatakaje kinini waratakaje kubera Davis en leader ni vice capitaine experience hama nawe ni mu défenseur mwiza communique abandi muri défense afasha arakombra ama video y'abantu bamwe hama nawe nyina ipolivana ku poste ashobora gukina 2-3 musu shooter mugabo c'est quelqu'un ashobora ari mu kibuga hari ikintu kimwe ashobora kuzanira de personne experience na lecture yiwe ababaye service wagize ibibazo mugabo ni nkuko yagarutse aradukina nka match ya Kiane Fazo Hotu yadukiniye neza ba Ori ba Boringo badahari dufise mu maduwe nyene na David kandi yarugana kire neza yari yatanguye gukira mugabo pana ntiyari ya 100% muco tumakazi wo guhagarikasanya muri Kiane muri Kiane ni umukinyi igikoko mu Kiane yaramufashe neza cyane hama tugeze kuri Bari
kuri Bari harageze igihe donc yarafise moyenne y'amanota n'imiburiburi atari munsi ya 15 pour chaque match. Kuri Bari harageze igihe baramufata bro. Mugabo defense nta kintu yamutwaye. Comment est-ce que washoboye guhindura jeu kuko harageze igihe adugana umupira akawudugana donc sinzi ko ntova kumanuka nuko arwudugana akawumanukana wenyene hanyuma agaca abona obstacle agomba gushika agaca ruha n'ingoga kubera ko umanukana wenyene. Ni gute washoboye kumuhindurira mind agaruke muri jeu collectif? Biroroshe ega ama video ahari dufatira ama media aradufasha muri analyse urere ku muntu ati ibintu niko ragira n'ivyo bashaka tugegeza ari kubima ibi bashaka amawe ntibikuruhisha ashaka ko gutwara umupira. Basket abantu usasungune wewe je ndasunde bana ukunda abandi bayibona meneho do métier oui ça va mugabo hara igihe tawukene mu meneho do métier voilà ukene umuntu agira amantu zenye a contrôle le jeu d'une façon ou d'une autre. Kuri barada umupira ashobora kina sambalo akagira n'ama écran wana shaka na game 7 na hivi namukinishije bona peti ako uragira ama écran petit no agira ama écran ibyo bagira ama écran bakana n'ama mismatch wana shaka en fait Dynamo ni kigivyo nashaka uragira ama switch parce que nawe ko uragira ama switch betakiza tuva imbere ya Sanya akamu akiro tuva imbere ya Baji ni all ibyo nashaka nayo yari plan nabwe ni mubiravye ingene biko biragenda tugira ibi bintu nako baza gufata ko nyene vraiment bacha barakorohereza nawe yego vraiment bon ni nabakinyi afise umupira ashaka gukora ikintu adafise umupira ashaka gukora ikintu yego defensivement kuri Bari c'est un monstre yarabaye n'ingene Tametonge yadukinye avuga ati kuri game ya kanga game ya no match ya mbere ama na match zantuze na match zategeze yaraziravye yego bambya njya mutipe n'umusikorere wabo na match yacu ya mbere etsinda kinye bya kuri Bari avuga ati jewe reka ngerageza kandi il a fait son boulot vraiment peut-être nico cyo cyaratumye no muri game ya kabiri n'iya gatatu ndiko ndaraba narafa pass namuse mpuzeye nahose kikubaza amanota bashoboye kwinjiza ba Messi scorere babo yaragabanutse ku rwego rutego bagize defense iradapte kuri ntuze hamatora ni chat twisha muri game ya mbere ahubwo duhindure turabe amanota dushobora gukora n'abantu duha abandi kwa tuzi abagenzi de defense yego vraiment niyo twagize ama ajustement mu ya defense vraiment kandi ça vraiment paye. Ni gute mwagiye kwimvira kuri game ya 4 ya 5 ya 6 surtout ko Yves afata gibere cyane kuko kuntu yamufashe vraiment harageze igihe turavuga tuti antuka hajya najora oya ega dufise abahungu bato sivyo mungu muto arashobora gukora ibintu Yves 75 yego mungu muto arashobora gukora ibintu byose attaque na defense voilà meme na gibere wanashaka bikora byose kandi si muto cyane mugabo ari mu myaka imwe bavuga ngo fleur de l'âge yego ma trentaine afite 30 mengo na 30 w'ikintu mengo mugabo urabona ko agira defense agafata nka Petit Kuvare cyangwa kuri Bari amana ataka abona productif akagira akadirija le jeu alors avec Yves Yves no mubandi mu bandi toto wasite kabisa ndani rero batigenda hari urubandi rwawe ego wowe ndikuraba wowe ego hako Gibera dugana umupira ari aleza agira ibiki mujene we mujene tu parce que Gibera nshobora kumuharira muri game ya nyuma yaratanye prishika kuri ibiri vuye kuri ego ntushobora ufite kumurimita gatoya hama basi ufumu mutuma ari kuri umupira nawe ntashobora kuja muri uze ya 1 on 1 cyane avuga ati okay hako ngubona n'uyu nyengeka muri yo sanse twabigize mugabo birashobora gupeyanda usanga Gibera karamusize ko kari intelligent kari talentueux cyangwa cyamukoresha amakosa mugabo savula pene kugerageza kumujena uko bigenda kose aramukura muri match akiro pore pore biragoye kumukura muri match ya mupeti biragoye vraiment afse mugabo urafise n'ubwenge bwinshi mugabo uragerageza kumulimita kugira ngo basi ntabe aleze ushima afise ubwenge ariho ijya shoot yinjiye yo kuri game 6 nta numwe yari yiteze ko bijya ibintu bigira bibi mugabo uravye kuntu yarungitse umupira byavuye gusamara ngira ngo peut-être kwa Ivore warabivuze ni lecture ngira ngo afise yabonye ibintu ngene bimeze amatwi twaramworohereje ko tutamuhampesheje vision yiwe tutayigize kuyibruya mugabo ashoboye kurekura umupira kujya niko yari yabonye comment ça se passer ingene ama déplacement ko aragenda acabona umuntu ari démarquer et acabara
la bonne personne kabisa. Yashuti birinjiye ijya shuti mu rujya mwanya Gafyisi yarameze gute Uragora mu mutwe mugabo nta kundi kore nta mwanya wundi use kwiyumvira biba biheze deja biba biheze uze idefira gutyo ubibona nta tamo usaba nta kintu mugabo yamacenze ubona titre yagiye urakoma induru ko ari imbere yiwanje mugabo nta kundi hasi yose yuko ugerageza kumubiriza abakinyi si yorosho abwo nyene ntibiyice mu mutwe parce que uziko ejo kw'isindi kandi ikomeye match ikomeye rero yanyuma bagwaye umutwe bagapfa murayitaka ariko kandi n'ikintu kiba kitanasanzwe ndazi ko kimwe mu bintu bya mbere bishobora kuba bijana abakoci le message mwakira avant y'urukino rwa finale game 7 ziba zuzuye ariko bituma nibaza yuko pression y'abantu pression y'igikorwa cawe bwite cyo coaching n'iyindi y'abari hejuru yawe kurumva nawe uri coach urafise abari hejuru yawe urafise abakozi urafise committee urafise nde ivyo bintu bijera gute no je wanashaka committee y'iwacu nta pressure bashizeko nta nimwe kabisa bavuga ati kora twaravugana après match tugeza kuanaliza turabira hamwe santos wakushaka pressure nta kintu cha pressure bashizeko wanashaka navuga na president ba president turatera inkuru ariko sana ariko vraiment nta atakira kimwe cha pressure ari nka kana uyo yabonye nta twinshanje muri yo sens santos twakunyempoza ivyo ngira oya mugabo akambwira atanankarira twavuganira buhoro nta pressure nigeze ndo mugabo ko uri umuntu w'umucoach ntiyabura abantu b'abagenzi bagoma proposition menshi umwe wese abayivumengo si bibi parce que niko baba bagukunda bakundana equipe yawe abamwe ati noterera akantu donc umwe wese ashaka kwandikira akubwira ibintu ugasanga nka message nka 30 hariho nka 10 bavuga bimwe hari abagira imwe abandi nabo babivuganiye mu kabari bicara biranashoboka wowe gusume gusengene ubijera kugira ngo ntibigutakaze muri plan yawe ukaza bakora ngo positif bibaye ngombwa hari gihe unasanga unavyihojeje ntubirabe byose donc uramenye ngero bijera vraiment uravye muri vestiaire mentalite z'abakinyi byari bimeze gute barafise ubwoba canke bari biteze ko byari byoroshe kubera deja match muri mwifise muri 2 secondes igacigenda iratakaye difference habageze yuko mvuze match game 7 ntahandi nikinigo mu mutwe ni mentale gusa mamwe ararushimageza ama strategie yose kuva kuri game 1 nka juste amugira ibiki abasigiye mentale kuza gutsinda match kudahewa donc uregeza gutwuvalemo zo kubabwira kugira ngo ubavyure bagira igihe defete yabaye hari no kubwira ati biragoye mugarika tugerageze hamukinye yanambwiye ati eske tuyikora vraiment match dodoma yuko ari cyo tuzagambwira mu frère cyane bose gusa defete umwibagira parce que ubona kumenye biraheze rero barayitwaza ati ko bazadutsinda mugira ubwoba match rero turayego peut-être ngira ngo bafatira no kuri experience ya Nepal bako ariko byagenze bavuga ati game 6 ngene twayitsinzwe nibiki aya umuntu akwatse defete ku munota wa nyuma ubona umenga na chance agucitse imana yaguye victoire guki mugabo ntibamenye ngene uvyifatamwe bari gutwaye rero bisaba ingufu nyinshi mu mutwe hama kuganiriza abakinyi cyane narabaganije hama nyene tuza turi kwe parce que defete ya samedi twateza kwisiga inyuma twaza gutegura urukino nyezina rwa nyuma rumwe rukumbi rugira ntuzenya muri izi nkino nsubiye inyuma gato ariko tuce dutera dusa n'abarangiza nsubiye inyuma gato aba bapeti ba Azad ntitwababonye bagaragara cyane peut-être Azad ashobora kuba yarakinye nko muri games 5 million cyangwa 6 niyo yagaragayemwo Gasana yarakinye nka rimwe gutyo cyangwa kabiri na Senora yaciyemwo ego Senora yaciyemwo Kavane ego uri kurabona bariko baraduga neza bashobora gukora bafite n'igituma nabigira kujya ubisanzwe ndakunda ko vestiaire yacu iguma iri hamwe voilà apana bajya gusa bajya bakadre bafite experience bakina ama playoff mu playoff if say equipe nini effectif nyene nini ishobora ku remplacer wari ushobora kumuhamplasa anytime cyangwa iki ni vyiza biratsinda playoff ngabo kenshi ama rotation usanga bayagabanya siko ndico nkora mvugana n'abajya bapeti nkabwira uturimo ibana bari respect yabo
ndagira amajustement kunuko kandi c'est pour le bien de l'équipe si kukwanga cyangwa kutakwemera ngo ni kugira ngo turabe ko turaba ko two la forme qui marche donc ukabavugisha hama nibizaye kugira atmosphere bayumva cyo gituma nabambika bari kuri bande touche entraînement zose ivyo nakorana bakwiba n'ivyo nabo bakora ibone mpangusha mu kayaga intensité nkashiramo nka 2-3 minutes agacamo mu kibuga akaba rya atmosphere nyene hari ibyo byose ibyo biramufasha parce que uno mwaka nimba bitabanusumwe gukina umwanya munini muri playoffs ko rya intensité n'ibikina je tuzoze ku mwaka uzoshobora gukina muri playoff parce que barumvise kaya kantu zega hari ka experience kazo karahari kandi kuba uri kuri bande touche ubunge ibintu biko biragenda ngene tuko turabijera birabakuza buhoro yego. Okay, etape igiye gukurikira ni ya Rotobar. Nibaza ko bientôt, nibaza muri September ngira gutanga cyane October gutyo niko bavuga ko September. Nanze ko atabwoba ubuye byo gusohoka singorane. Mbo ivyo nyine naza ko namanda bivuga babiri mu mwene waza yuko tashobora kuzosohoka babiri mu bariko barabipanga September umengo hasigaye ko baduha ikirangamisi tukumva yuko tugeye amatariki ntayo turamenya neza mugabo turafise ikizere yuko dushobora gusohoka yego. Bon twitege iki rero ndazi ko haba recruitment mashasha hakabaho n'amatiz kandi materials kuba ari ku rugero rudasanzwe twitege iki ku runani. Bon ivyo nk'amantrainement yo tugeza kuzakora mugabo pour le moment ntituratangura nshobora gutangura ubunyene kubera abakinyi baracarusha umwaka wayo muremure ahira n'ingene zari zegeranye amamatch akumakomeye unagereza kuba moyo kuruhuka gatoya akadesharge gato parce que ubunya biko birafasha bamwe bari mu famille bari mu bagenzi urabona ko bari enjoying intsinzi ama play miss mikeya tuvuga dusubire ku kazi hama muragerageza kuranforsa equipe kugira ngo aronkere les meilleurs éléments ashobora gutwara ivyo rero ni ibintu ku mwanya wavyo dushobora kuzoca dukorera ko navyo nyene yego. Muriko muraraba hariho element nka zitatu canke zine ku ma poste kazo ngenda kubaze kiri un peu bizarre donc kenshi bakunda kuvuga ngo ndibukomeye ngo c'était igihe muja muri Rotobar hari habaye akantu ko conflit Gilbert kuva mu runani yaja muri Dinamo iki bavuga ati Gilbert ntiboshobora kumwikora kubuye muriko murabona ko hari abandi bakinyi mushobora kwitiza mu yindi migwi. Bon hari abakinyi beza mu Burundi nabo dufise si babi mugabo ari umukinyi mwiza ntitwamusiga tuzogereza kubiraba nagisindaje cyane muri yo ntuze mugabo ndabona yuko hari abakinyi b'abarundi beza barashobora kwikora ko mugabo agerageza kuraba ntapfe kuzana kubera ngo azane gusa karaba effective apana izina gusa karaba yego karaba abakinyi ufise ko noteske yo dushaka kuzokina uyu muntu naho ari umukinyi akomeye muri equipe kana hariya arico duhindurira arico tuzanira valeur ajoutée ariko abo dufise barabishoboye nabo nyene nabo dufise ifo yuko umuntu aba umwanya wabo bakaja muri experience nyene kuja gukina mu mahanga donc hageze neza ko tuzofata umwanya tubiganire ko na staff technique yose twicaranye na komite yacu turabe igishoboka mugabo ndazi yuko nta mukinyi mwiza umuntu avuga ati yosiga abona ko aciye muterera yego. Hanyuma kuri kazoza k'umugwi turazi ko be muyifise kandi imeze neza bro ni yihe target donc muriko mu targetinga gushikana abana hehe eske twitege iki hari ikintu nkunda mu runani bana abasista biwanje n'aba coach muri division B voilà agatuzo umu assistant wanje wa mbere yitwa Mayeri Mayeri ivyo nkora n'abakinyi banje ku meilleure division ama systeme ukumwe ntegurantwe bitwara muri B yego ubu yangiye kora match y'aba B mbona ibintu vyinshi mu systeme mbona vyo muri vya equipe wacu hariho na match bakinye wagiye atari huri ngico bari bagiye kubasha yari match nziza cyane yego. Rero n'abaputi bacu muri B comme ivyo Mayeri dukorana muri entraînement ivyo ntanga muri première division ari gutwara muri B byatwara muri B ni kugira ngo nibaza baze muri première division bakoruko gafisa koruko unyemeza ukuntu kunuko rero ivyo ni ibintu binyohera cyane kubera umwana akiri mutoya atangiye kubona je y'abantu bakuze kamera kumwe nimeze naho nyine bituma nyaruka cyane kumenya ibintu basket mu mutwe
rero nibaza yuko bavyoshe nuko biyadapta kuri system yego c'est vrai que turevore ku mwaka mugabo ni vyiza yuko bafise au moins la base ibintu byo muri premier division basanzwe bakora bazi ngene n'umukoci ngene asanzwe bameze ibintu vyiwe ngene bimeze ku buryo nko mu myaka iri imbere zosanga dufise abana kandi ndabona yuko bimeze neza ko na division mbe bacihagaze neza tuzo dufise equipe y'aba jeune bazi umupira bazi basket bafise talent byose ya ndabona ko en tout cas kazoza kacu ntabwo hari umupapa yigeze guca ajya kuri departement ejo même no kwijabe abo ati je vraiment ndiko ndaraba taye z'abana bacu na taye z'abakinyi twari tuzi basabwa kabande bakera nta naho bihuriye n'izuba abana bubu barakura n'ibyo bafise igikuriro mugo mengo nta nguvu urazitswe nko muri B muri B hari abapeti batatu b'imyaka 17 bari hano hori bafise 1 2 ari bipeti yajya dufise inkungu birebire ntugire ngo ari byana birebire vraiment dufise hajya nujya David kuko nci nguvu no niko ari abana mbwa nguvu dizo ngaba travailler quand même voilà niyakuye ku biseno nese ngene kimereye ngabo travailler ujyanye kinasigaje kuza musike nibiki yego nujya mu David yaje gukina avuye muri Kenya emenye na entreta ko yaje hanyuma tubone no David yaracenga ahanyaje ngabo bacasura ku ishuri yanaheje n'ama playoff icasubira no ku ishuri hama kuba atakinye navyo ni mu byo gupanga avuga uti okay still doje yibiri adapte nayo nibi turimo shanka ibiki ngabo ujya tumuronse umwanya muto tugakorana ngaha igikoko kujya mu igikoko kandi muze mu entraînement kabisa rero usaba abakinyi bare nkabo onye sha nakubuje kuri kazoza ka equipe kare yego cyeza imbere nibwo bwa peut-être abantu benshi barafise abo bati abantu de petite taille mugabo ntihakiri abantu bare peut-être ngano ko bataje mu ma entraînement ya B bariyo bon reka rero duse n'abasozera ariko dusozere ndakubaza nti en tout cas ibyo byose nivyo wewe igikorwa kibaho ni muri terrain igikorwa kibaho ni muri ni gutegura abakinyi bawe ariko kandi urakeneye ibintu bikorohereza kugira ngo ushike kuri ivyo bintu sinigira mpeza n'umunsi umwe ntavuze kuri Febabu sinigira mpeza n'umunsi umwe ntasavye ubushikiranganje butujejwe donc dukinira muri terrain imeze nka kurya bimeze kujyaye en tout cas y'abakinyi ndazi ko mushobora kwa mwaba mugira ikibazo muri ko muragira amaho kritima ugahamagara umukinyi akubwira ati nzagukinira hahandi mvane imvune ayo mahera nca ndayivuzamwe ibikyo ico kintu ca mbere nabaje na kuri bari tukigira contact tukivugana ubwa mbere akiri no muri majya makompetition ni wa mwaposhinze no umuze wacu general manager wacu yaravuganije no yego nabasha biwe hama yumvise umupeta disponible cyama nimero bisige cyo turavugana ndamukira aga playbook gacu gatoya turavugana n'ibindi byinshi ngene dukina etu bakiri muri akiri muri qualifiers za Afro basket namari hama namaza uri aleze na ambwatse nta kibazo cyane nta kibazo gihari narahakiniye do muri mari twarakiniye kandi effectivement yarampaye rezo ngaha ayi nta kintu na kimwe wabona yuko umenga kiramujena arasimba aradefenda yari aleze vraiment mugabo kubona tutafise ikibuga ni ikintu kibi parce que même na jeu iwacu iraba affect c'est une façon hari ibyo mutagira dufise nk'abashoteri beza yego ukina mu muyaga ni ikintu kibi ku mushoteri yego ushobora gushuta ukibaza ngo ntuwinjiza ngo shute yarasubiye hasi alors que umuyaga urafecta hama ikindi kintu naco utegerezwa kwajusta nk'ishuti hari nk'abashute musanzwe ngaha umuyaga ima mvuga ndaraba nka Dave muri Dinamo ametonga yari amashuti y'abagenda amashuti y'abagenda ajya amashuti umuyaga nashuko nacikora abari physique parce que harimo ingufu c'est comme umushuta na arc akapira kagenda buro gutyo yego c'est facile kumuyaga unayaboga uhindukiza nashuti kenda gutyanyu birimo ingufu n'est-ce pas yego nikata alors ibaze yuko nk'abashuteri amanzi yabo yafite shavuga ati okay wa mungu ari meforme
Nibaje ihagaze kuri shoots ari meforme kweri nta kintu yego umushize nkano muri salle umeze neza yo gukubitira amashuti y'ibisazi yego atebwo atebwo hama imipira niyo basohotse bagibera rakina ibintu tutigire tumubona nga imipira kuyisimbira ko kugira ibiki amamo gusimba hari ibintu byinshi bituma byafita jeu ugasanga donc tugize imana federation dufasha vraiment turondeye ikintu gifukaje hejuru kitugabanyira cy'umuyaga hasi twakinira ahantu bagira amorti nziza n'ibiki cyane yuko basketball ubona indi rivigiye ubona yuko hari ikintu gihindutse kandi yoba ari ikintu kidasanzwe mu iterambere. Nigeze kumva mu critique bagira bavuga ati none abakinyi baragurwa 5-10 by'idolari ni gute vraiment ngome ishobora kunanirana ni gute gusanga ishobora kunanirana canke ni peut-être gurisha karitaraza cyo naco no kwishura nanje kiragoye neza yuko two tuja hariya ndavyize sinazo ko twomara nk'indi myaka 2 bikimeze uko nyene aho boca bavuga bati nibaza yuko boca marika n'amaboko twarananiwe vraiment ngo bagire effort nagize kumva yuko hari amafo ariko arabakorekita kugira ngo bavyubake tuzaho bigeze biravyo vuba cane byo nibazo byo byiza cyane byiza gose byo dufasha peut-être n'abapeti bariko barategura bariko bakina ama condition meza biroroshe ko bevuriwe n'ingoga yego ama ntibakure bafite imvune nyinshi ko swisima iraremera umubiri irona umubiri yego nicyo bituma ngaha ibonekeza imvune surtout mu bapivo sinzi ko ari imvune ziteye ubwoba zitego nivyo si mu bapivo gusa Gilbert mwaka uheze muri playoff mwaka uheze yagize imvune iteye ubwoba yego irutoke kandi urumva byari ibintu mbere biri simple mugabo nyene rofetwe dukina mu makonde bakina mu makondisyo atari meza y'ikibuga iki imvura iguye cyatwendera bagakoropa izuba ryari rica mugabo yabaze kugira umarbitre wo muri tele no marbitre avuye mu ijoro mu kirere avuye ati tamo ishobora kumara kiragoye yabaje reka rero tugushimire tukatugiranye ikiganiro ciza bura manubwo kimaze umwanya munini mutwihanganiye mugabo byari bikenewe ni ikiganiro tugiranye bwa mbere nashaka ko ikiganiro gihezagira nk'umu champion w'uyu mwaka rero ni ikiganiro cyitwa Basket Zone ego aho tuzora tuganira amazina mu yakorega bashe kugira ibiganiro bon biroroshe ko uri muri basket wibaza sur amaterme amwe akunda gukoreshwa kujya wa bossa ku bintu bya NBA ni bya bien nabajya bajama nababa babajama gira fast break nabajya bajama voilà donc urana ko abantu bari muri basket kandi ego bro kandi birafasha gose birafasha buke ngaha dushobora gusanga basket yacu nivyo kwiduga natwe tudugana nayo kandi basket iri kwijamwo frambu pourquoi pas twe tutodogana nayo ko media niyo gitanga visibility voilà ego je ndibuka c'était avant l'année passée bien l'année passée n'uyu mwaka wa Jacques hagiye mwebwe muri abacoach mwa muri ko murakinisha abakinyi banyu mugane ntimuzi yuko jari umukinyi bayamamagaye nafata video amama action yiwe urumva ama highlights biratuma namwe nanigurisha ego ari naco no hamagarira mwebwe muri ko murakocinga bajya petina n'abakinyi singombye kuvuga ngo mugende mudusabire batuzanira amafaranga barafise batoya babo barafise bene wabo barafise ama iPhone made arashobora kuza hajya akicara agafata video agafata ebana kibaza kurya muntu umwe yikenereye highlight ziwe ngiye kujya mu peti yagiye wo kubaye yitwa gute yitwa Philip Yojaye akitangura nyine ngahaye kuri parke video za mbere ziwe ije nanje mufata yego kambwa ati je ndakeneye kwidandaza epo turabona ko byazanye ahantu manziza Elsa twaramufata ama video iki rero ni byiza ko biga iyi strategy yo kwidandaza ibintu byo kutamenyera ama interview uramwandikira ukamusaba interview avuga ati je ntavyamenyereye pourquoi pas toshobora kuza ngahaka nabizi ko bihari byo onye kabisa kumenyera kuvuga mbere ya kamera bwana ibintu birise bon baravyigisha musanzwe umuntu uramubwira uti urageze uyoroshe uvuge nyene uri aleze nta kintu kigoye kirimo ni gutera inkuru ego nivyo byiza bashaka nivyo byiza hanyuma akavuga manuze yiwe experience ziwe ko musana bagomba kumugura bakamuronka iyo abo twari tubishoboye bashaka twakoresha n'indimi zo hanze nivyo bro kuko batagetinga mashe atari yo ngaha mu Burundi gusa mashe batagetinga ni yahandi abati antoka ni nakora interview mu Congereza nayikora mu Gifaransa biragira ego reka rero tugushimire tuvuga tuti Imana hezagire
ibindi byose bigiye gukurikira Yego. twitege ko runani nirusohoka ruzotuzanira umwimbu mwiza Mm. muzotravayo hama natwe turi nyuma yanyu kubasapotinga. Murakoze cyane kabisa, nibaza yuko Imana izohezagira yumva ifashe uwifashije. Yego, akajambo kanyuma ku mamedia rero. Turashima amamedia cyane kuri kuga akora, yaba atari amamedia basketball yo mu Burundi ntayo yakwigeze vamo. Hama barageza kuza gukuvura bagatanga amakuru hirya no hino, abari ngahanya batashye kuri terrain nabi hanze bakayibona. Nkuko wari bivuze barahizina bagahana umwanya mu athlete kugira ngo ashobore kubona. Rero ni ikintu gikomeye, bazo yuko namwe bwo murakwiye umuntu nyene yo basupportinga muri yo sense kugira ngo mumenyekanisha sport cyane basketball ndimwo niyo nifuza ko sino ibindi byose mubikora neza vraiment. Ego tubashimire cyane, murakoze namwe mugira ngo mubahwe. Hewe dukoze